Turabaramukije bakunze bisamezi n'imbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu arico gwanyu Trauma Healing kivuga ku bijanye no gukira ibikomere byo mu mutima maze umuntu agashobora kwisubirako no kwiyubaka mu buzima bwiwe. Mukaba mugishikirizwa n'isambirizi mbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro. Turabaha ikaze rero muri iki kiganiro kidasanzwe kigiye kuzoza gifasha ku bijanye n'amagara yo mu mutwe no gukira ibikomere byo mu mutima biciye mu kiyago. Mu buzima bwa misi yose abantu bahura n'ibibazo bitandukanye bishobora kubababaza cyane. Ivyo bibazo bishobora kuva mu ntambara, ubukene, kubura abacu, amabi yo mu muryango canke ibiza by'ihindagurika ry'ibihe. Ivyo byose birashobora gutuma umuntu agira ibikomere byo mu mutima, ari byo bikomere bitaboneka inyuma ariko vyica buke buke umuntu imbere. Mu Burundi abantu benshi barahura nayo makuba. Ibiharuro birerekana ko abarundi barenga ibice 70% babaho bafise ibikomere byo ku mutima, ariko benshi ntibashobora kwivuza kubera ubukene, igitsure c'imico canke kubura ababitaho. Dufatiye nko ku biharuro by'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira ariryo OIM rikorera mu isi yose, riravuga ko hagati y'ukwezi kwa gitugutu mu 2022 n'ukwezi kwa ndamukiza mu 2023 abantu barenga ibihumbi 239 mu Burundi barahuye n'ivyago vyatewe n'ihindagurika ry'ibihe nk'imyuzure byatumye abantu batakaza ubutaka n'amazu, kandi vyarateye ibikomere byo mu mutima ku bana kuko habaye gutakaza uburaro, bamwe baraheba amashure eka n'ibindi bitandukanye. Nimuze rero dufashanye urugendo rwo gukira ibikomere bitaboneka n'amaso ariko bikora cyane ku mutima. Uno munsi muri studio disamizi n'imbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro turi kumwe n'umutumire tuza gusangira ikiyago, nawe akaba arongoye ikigo umugira neza c'Ingozi kandi akaba yarize n'ibijanye n'inyifato. Reka tumusabe atwidondore imbere yuko dutangura kuyaga nawe. Murakoze cyane. Jewe nitwa Medali Niyimpaye, nkaba nkuko mubivuze nize ibijanye n'inyifato no kuvura abafise ibikomere sesereza mutima. Nkaba ndongoye ikigo umugira neza c'Ingozi. Mu byo kijejwe nyene harimwo kumviriza no kuvura abafise ibyo bikomere sesereza mutima hamwe n'izindi ngwara zo mu mutwe zeruye, mbere n'izindi ngwara novuga ntizisanzwe z'amagara y'abantu kujya kw'ibindi bitaro. Murakoze. Ego turabahaye ikaze muri studio zacu. Ikiyago cuno munsi turaza kuvuga ku bikomere bitaboneka abana bahura navyo, ivyo umuntu atabona n'amaso ariko bibabaza nk'ibindi byose. Umwana ashobora gusa nk'unezerewe canke aciye bugufi, yamara akaba afise ibikomere mu mutima canke umubabaro wimbitse mu mutima uterwa n'ihungabana. Rero muri iki kiganiro cuno munsi turaza kurabira hamwe ico arico ibikomere byo ku mutima nico bivako, ingene woshobora kubimenya ku mwana, n'ingene umuntu canke umuvyeyi ashobora gutangura urugendo kugira ngo umwana akire. Dufatiye ku ihungabana, ku ijambo ihungabana, mwoshobora kubanza kudusobanurira icari cyo ihungabana mu idonido ryayo muri rusange? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Ubwa mbere mbanje kubakengurukira kuri kino kiganiro mwatunganije, kuko nkuko mwabivuze mu ntangamarara abantu benshi baragendana ibikomere ariko batabizi ko babifise, kuko hariho ibitari bike bishikira umuntu ataramenya ubwenge bwo gutahura ivyo arimwo kuva mbere akiri mu nda y'umuvyeyi wiwe. Nico bituma abatari nakori abantu bose nta numwazi 100% igituma ameze uko ameze, igituma yifata uko yifata. Hariho impamvu rero, hariho igituma umuntu yitwara uko yitwara mu buzima bwe bwa misi yose. Kenshi usanga ari ibikomere bidukurikirana twakuye mu byo twagiye turahura navyo mu buzima bwacu, cyane cyane kuva mbere, kuva mu bwana. Mbere ni navyo bikomere biremereye umuntu bishobora gukora ku buzima bw'umuntu, mbere kuduga gushika no mu myaka y'ubusaza bwiwe. Muti rero tuvuze ihungabana tuba tuvuze iki? Tuvuga yuko umuntu yahungabanye
mu gihe hari ikintu camushikiye kikamukora ku mutima ku buryo bugaragara kandi buremereye, bigatuma hari ico bihindura mu nyifato yiwe n'ukuntu yiyumva mu buryo bw'ibishobisho byiwe, ariko kandi bigakora no ku migenderanire yiwe y'abandi bantu bari mu kibano, mu bikorwa byiwe bya misi yose, bikongera kumbure bigakora no ku magara yiwe yaba yo mu mutwe canke yo ku mubiri. Muri rusange nuko no bivuga ko murabizi yuko aya majambo njabukamazi rimwe rimwe aragora gusigura nkuko abayatanguye bayasiguye, ariko muri rusange nico twotahura. Murakoze. Murakoze. Urumva dufate kuri iryo hungabana umuntu agira bivanye n'ibibazo aba yarahuye nabyo, kandi urumva nko kwavuze n'ibintu bihera mu ntango kuva akiri umwana bishobora no kubandanya gushika anakuze. None umva aho twafashe muri rusangi tugiye ku bana bato naho ico nk'ico twovuga, kuko ico mutubwiye twumvise ko ari muri rusange, ufatiye ku bana exactement naho dufatiye ku bana iyi nsiguro ni nk'iyo nyene, ari turetse nyene kumugwi uca ubumugwi wihariye w'abana, nabyo nyene nico kimwe n'ivyo bintu bishobora gushikira umwana. Abahinga bafatiye ku myaka 18, ariko jewe yo ndiko ndabisigura nkunda gufatira cyane cyane guhera mu nda ya nyina, niyo nkunda gufatira. Nico rero nico kintu gishobora gushikira umwana muri ubwo bwana bwiwe, kigashobora guhungabanya ubuzima bwiwe n'inyifato yiwe kubera urugero ico kintu camukozeko kikamukomeretsa ku mutima. Duciye dufatira kuri ico nyene usanga ikintu gishobora kuba carakomerekeje umwana kikamubaza mu mutima uhereye mu bwana bwiwe canke akiri mu nda kwa nyina. Twoca tubishira nko mu mici ngahe canke mbega niyihe mice yihahamuka abana bakunze guhura nayo, namba wogenda uraduha n'uturorero ndize ko byofasha. Murakoze cyane kuri ico kibazo. Mu bisanzwe ibibazo abana bakunda guhura navyo mu buzima bwabo, nkuko twavuze nyine kuva bakiri mu nda z'abavyeyi babo, biri cyane cyane mu mice itatu nyamukuru. Umuce wa mbere ni ibibazo bifatiye ku mubiri, no kuvuga ni nk'ihohoterwa rifatiye ku mubiri. Aha duhera cyane cyane ku kijyanye no kutitabwaho, hajya umwana kutitabwaho no kutaronka ibyo akeneye. Murabizi yuko niyo akiri mu nda kwa nyina hari utuntu umuvyeyi akenera, kugira ngo bikunde umwana wiwe amererwe neza akiri mu nda, haba ukuntu yiyumva, haba ukuntu akura mu by'umubiri. Abavyeyi barabizi yuko nk'iyo yiri warushe canke hari ikintu kimuruhije ku mutima, yuko umwana niyo ari mu nda adakina aza gukina ari uko umuvyeyi aruhutse yumvise ko nawe atekanye, hajya umwana aravyumva. Nari mvuze rero umuce wa mbere ukutitabwaho ku mubiri. Kutitabwaho ku mubiri ni ukuvuga kutitwararikwa, kutaronswa ibyo akeneye kugira ngo ashobore kumererwa neza mu buryo bw'umubiri. Hanyuma ikigira kabiri muri uwo muce wa mbere wo kutitabwaho, hariho kutitabwaho ku mutima. Kutitabwaho mu bijanye n'ibishobisho byiwe, hajya guhendahenda, gukinisha umwana, urya n'umuti bijya biramurera, mu bimukuza birimwo. Iyo rero ako kantu atakaronse, birasi ico bihindura mu nyifato yiwe. Chese imperutse kumva nk'abavyeyi baririmbira abana kwa kundi kwa kera ko arabahendagiza, bakibigira nka kera, bavuze n'akababi, ariza bacamuha telefone akabarakina nayo kugira ngo abaratekereza. Ariko kumbura ivyo turaza kubishika ko kindi kigabane. Uyo n'umuce wa mbere rero kutitabwaho mu bitera ibikomere umwana. Umuce rugira kabiri no gukubagurwa, ibyo twokwita abus mu gifaransa. Nabyo nyene bigaruka muri ya mice nyene ibiri yo ku mubiri no ku mutima. Ku buryo gukubagurwa ku buryo bw'umubiri nibaza ko bose baca bavyumva, nuko gukubitwa, gukoreshwa ibikorwa biremereye bimurengeye. Ibyo birakomeretsa umwana, mbere bikazomukurikirana. Ku buryo bwo ku mutima arashobora gukubagurwa
bivanye n'amajambo abaligwa, amajambo abwirwa. Umwana arakeneye akajambo keza kamuha inguvu, kamwereka yuko hari icyo azovamwo. Hajya abavyeyi ntibabizi yuko ijambo ubwiye umwana rirashobora kumwubaka canke rikamusambura, haba muri kubu no muri kazoza. Ngo kajuju urabona nyine kari kijuju atabwe. Narigeze kwakira umwana igihe kimwe yarafise ikibazo c'inyifato, kumbure nyene cavuye ku byo yaciyemwo nyene mu buzima mu kibano no muhira. Hanyuma umuvyeyi aramunzanira, hanyuma ntangoye kumwumviriza acambwira ngo muganga ushaka wirekere, ngo je ngo no muhira barabizi ko ndumusazi. Kwaguma bambwira ko ndumusazi. Yaramaze kugifata nyene, yaramaze kugifata kora nivyo baguma bamubarira, uvyo baguma bamubarira. Canke nkajya yarose amanota make y'ishure, umuntu akamuvya akamugereranya n'abandi bana bakuru ngo wewe ntacumaze raba abandi. Iryo ni hohoterwa mu yandi mu buryo bw'ibishobisho vyiwe. Canke kumusuzuguza harya umwana iyo wamuri kuramukankamira uvuga amakosa yiwe mu bantu hagati y'abandi bana n'imbere y'abashitsi niki, harya birafise ukuntu bimukorako, kuko nawe si kintu n'umuntu kandi arafise ubwenge. Hariho rero no kutubahiriza ibishobisho vyiwe. Umwana afise uburenganzira bwo kurira n'akarorero, arafise uburenganzira bwo kurira mu gihe ababaye, arafise uburenganzira bwo gushavura mu gihe hagize ikimushavuza. Ni ukuvuga rero nk'iyo rero mu gihe agaragaje ibyo bishobisho, hanyuma uwumureze canke umuvyeyi agaca amurya umutima kugira ngo abitsindagire ntagaragaze ivyo bishobisho vyiwe, birafise ico bihindura ku nyifato yiwe. Umuco rero wundi ugira gatatu mukuru ni imijyano mu miryango. Umuryango utameze neza, hari ikintu kitameze neza mu muryango, birakora ku mwana, birahahamura umwana. Akarorero ni nk'iyo umuvyeyi afunzwe, nk'umwana afise umuvyeyi afunzwe, hajya biramukorako mu buryo ubu canke buriya, kuko urumva mu bisanzwe Imana irafise igituma yaremye umugabo n'umugore imbere y'ukubaha abana. Yashatse yuko umwana areregwa mu muryango w'abantu babiri, umugabo n'umugore. Mu gihe rero harimwo umwe abuze, cane nari ntanze akarorero ko ari mu ibohero, birakora ku mwana. Ikigira kabiri, nk'umuvyeyi yiganziwe n'ibiyayura bwenge. Benshi bakunda kuvuga ibiyayura mutwe, mugabo je nkunda gukoresha ijambo ibiyayura bwenge, kuko tuvuze ibiyayura mutwe benshi baca bumva inzoga, baca bumva itabi, urumogi. Hari ibintu biyayura ubwenge kandi atari n'inzoga. Akarorero ushobora gusanga umuvyeyi yiziziwe n'inkino, akarorero yiziziwe n'inkino, ugasanga akunda biyare gusumba umugore n'abana. Akarorero hariho ibintu vyizizira abantu rero atari n'ibiyayura mutwe bijya tumenyereye, navyo birafise ukuntu bikora ku mwana, kuko hari usanga ikibanza ciwe casubiriwe n'ico kintu, ugasanga rero ntiyiyumva, birafise ukuntu bimukorako. Hari uwundi muce rero, akandi karorero kagira gatatu, ni nk'iyo umuvyeyi agwaye mu mutwe. Ndakunda kuvuga nti mu bisanzwe nk'iyo umuvyeyi yagaragaye yuko afite ikibazo cyo mu mutwe, asanzwe afite umwana mutoyi, mu bisanzwe abagira neza canke yaba canke nimba hariho ibisata vya leta bibijejwe, uyu mwana bari bakwiye guca mu mwaka, bakamuhereza uwundi muntu amurera ashobora kumukurikirana neza, haba mu muryango canke mu kindi kigo gishobora gukora ico gikorwa. Kandi karorero kagira kane ni nk'ukubitswa kure y'abavyeyi. Umwana ugasanga kumvize canke ziriya ntari kumwe n'abavyeyi biwe, kandi yarakibakeneye, kandi bakiriho, kandi kumbure bari babishoboye. Hajya urugero bishobora gukomeretsa ku mwana mu gihe iyo aho handi hantu ari adashoboye kuronka uwundi muntu ashobora gufata n'imiburiburi ikibanza c'umuvyeyi, ku buryo umwana aronka
no kwita ukwitabwaho gukwiye nk'uko umuvyeyi wiwe yari kubimugirira naho kumbura umuvyeyi ari ntasubirizwa ijana kwijana. Hanyuma ikindi gikomere gikunda kwigaragaza ni indyane hagati y'abavyeyi, indyane hagati y'abavyeyi ico benshi ntibakiyizi. Yaba vyadukundira twebwe abavyeyi niyo hageze ico dupfa twari dukwiye kugerageza ku buryo bitagaragara imbere y'abana, ariko duhanira ingumu imbere y'abavyeyi, imbere y'abana duhakwa kwicana abana babona. Hajya umwana mwebwe muri abavyeyi murashobora gushwana kubera mukuze mugashika ahiherereye mukabisubiramwo bikoroha, ariko umwana we bimukorako ngira ngo incuro ijana bivanye nuko we ukuze washoboye kuvyakira. Agiye kwishure yabonye mwaraye mushwanye aguma yiyumvira yuko aza gusanga papa yishe mama canke mama yishe papa, gaje usanga vyamukoze ko ku mutima. Kuri ico nyene ndazi hari igihe usanga nk'abana bivanye nuko kuntu babonye abavyeyi baguma bashwana ari nabo umenga bishika kenshi ntibanashaka no kurongora canke kurongorwa kwavuga ati je ndibuka mama canke papa kumwene bari babanye umenga je sinobijamo neza gose. Ico ndaza kugishika ko neza ni kumbure ntwagera kuvuga ingaruka mbi zavyo muri kazoza ku muntu yabaye muri ubwo buzima, kuko nkuko twabivuze nyene biraduherekeza, bitavuwe biraduherekeza. Hanyuma ikindi akandi karorero ni kwahukana kw'abavyeyi. Hagiye abavyeyi bahukanye, umwana mu mutima w'umwana papa na mama ntibahukana, bagumayo bompi uko ari babiri, kandi aguma umutima wiwe ugumurondera ikibanza ca papa, ikibanza ca mama kigumayo mu mutima iwe. Iyo rero abavyeyi babaye batakiri kumwe bahukanye, umwana biramukorako kandi bikamukomeretsa bikamuherekeza na mpaka. Ico naco nyene kirahambaye. Akandi karorero ka nyuma ni nk'iy'abavyeyi, iyo umwana afise abavyeyi batagira uburaro, batagira aho baba, abo bita mu gifaransa le SDF, sans domicile fixe. Umwana kamari karaturatura umwanya wose aturaturana n'abavyeyi biwe, barara mu bibomoka, barara mw'ibarabara, barara mu nzu zitubatse ku munsi. Ivyo rero ni bumwe mu burorero, mu bundi burorero butari buke bw'ibintu bishobora gukora ku mutima w'umwana bikamukomeretsa, bigatuma n'inyifato yiwe ihungabana. Murakoze. Twumvise yuko ari uburorero bwinshi kandi butandukanye, nk'ibyo usanga nyene habaho imishwana hagati y'abavyeyi b'umwana, cyangwa ugasanga hariho kuja kure k'umwana hagati y'abavyeyi. None nk'iki cyo kuja kure ku bana dufatiye nk'abanye usanga baja mu buraro, ariko coba kirimwo mu bindi bishobora gutuma umwana acagira iryo hahamuka, aho usanga umwana bamutwaye muri interna, ko hari nk'abana batwara mu interna ku ishuri batavyifuza ko bajayo. Byo nta ngaruka bishobora kuzana ku buryo umwana usanga nk'umwimbu ku ishuri utazomera neza. Murakoze kuri ico kibazo. Nta wovuga yuko kumujana iyo bica bituma ahungabana, ariko biravana n'ukuntu yateguwe imbere yo kumujanayo, hanyuma bikavana n'ukuntu aho hantu agiye hatunganijwe. Wanashima hariho n'ababatwara bakiri bato cyane ku myaka yo hasi, ugasanga arerewe ahandi hantu bivanye kumbure n'ubuzima abavyeyi babayemwo. Nebaza ko ivyo no mu bihugu byo hanze birabaho, ariko bisaba yuko aho hantu haba hafise intunganyo ishobora gutuma ikibanza c'umuvyeyi kitajamwo igihengeri kigaragara. Hariho ubuhinga bwo gutunganya indero no gukurikirana indero y'umwana ku buryo ikibanza c'umuvyeyi kidaheza ngo ice kibamwo ikinogo. Haba hariho abantu twokwita les substituts parentaux mu rurimi rw'igifaransa, ashobora gufata ico kibanza akamufasha gukura neza. Hanyuma kandi rero imbere yo kujayo umwana agaheza akaba yateguwe imbere yo kurungikwa muri ico kibanza. Hariho abavyeyi babarungikayo nk'igihano,
ngira ndagutware ngo hariya ndaro maze ndagutware hariya ngo ndaguterereyo ngo hanyuma ngayo manyamahere bivanye kumbure n'akantu amwana aba yagize urumva bagiyeyo nk'igihano urumva nta muntu ahanwa ntababare nuko niyo nsiguro nogerageza gutanga kuri ico dufatira ku burorero canke imico yagira duhihahamuka mbe burya biroroshe ko ushobora kumenya umwana muye nko mwibarabara yuko dufate nk'uyu mwana yagize ihahamuka canke rimenyekana gute canke n'iryari tubona ko yagize uhungabana muri we ufatiye nko mu mibereho mu mashuri mu kibano mu muryango yego murakoze kuri ico kibazo ni ibintu wanashima bigoye kumenya mu gihe utabifisemwo ubumenyi bwimbitse kenshi nk'abavyeyi turabona inyifato y'abana hanyuma ukiyumvira n'iciva kuko akibura kandi ukamengo nyene wewe wagerageza gutanga indero ariko ukiyumvira ikiri kirava ko ukakibura ariko kumbura ugasanga hariho ibintu yaciyemwo canke ariko aracamwo muhira mu nzu mu kibano kw'ishure wowe utigera umenya ukabona inyifato y'umwana y'ikirahinduka utazi ivyo bintu ico biriko biravako bikunda kugaragarira rero hehe bikunda ni gute bigaragara yuko umwana asi ikintu cyamuhungabanije mu mutima iwe ubwa mbere ku buryo bwo ku mubiri ndiko ndavuga nko muri rusange nk'ibijanye n'ingaruka zigaragara ku mwana iyo yahuye n'ibikomere sesereza mutima ubwa mbere biragira ingaruka mbi mu bijanye no gukura kwiwe haba ku mubiri canke mu bwenge ivyo twokwita nka développement cognitif psychomoteur donc ukuntu yisununura ku mubiri mbere ku mubiri umwana arashobora novyita gute mu kirundi kwanka kudakunda yuko atera intambwe nkuko abandi batera intambwe mu gukura bivanye n'igikomere yagize nk'akarorero sinzi yuko abavyeyi bariko baranyumviriza barabibona yuko nk'iyo umwana dufate agwaye yariko ariga kwavura kenshi acasubira kwicara hajya singwara ahanini iba yamusubije inyuma kenshi aba yakomeretse kubera ishoki kandi bivuga uko iyo ngwara yamuteye hanyuma bikaba ngombwa yuko abanza gusubira inyuma kugira ngo asubire abandanye we nyene aba yiyumvamwo intege nke aba yumva no kwiyemera kuba kwagabanutse kuko umwana hajya kwiyemerera kuvukana amukaza kurakura bivanye n'ivyabamwe sinzi ko murabona yuko hariho umwana iyahinduriwe umuyaya agahinduka umwana yariko ariga gutambuka agaca abanza agasubira kwavura birazi ico bihindura muri we kubera canke mwimutse muhinduye aho mwahora muba yariko ariga gutambuka agaca asubira kwifadikiza nk'umuntu agasubira inyuma mu majambo make nariko ndavuga rero yuko uko gusesererwa ku mutima birafise ingaruka bigira mu gutera intambwe mu gukura ku mwana iyo rero umuce wa mbere amarara ari umuce wundi ku buryo bw'ibishobisho vyiwe ku mutima navuze ku kijanye no kwiyemera k'umwana kuragabanuka ivyo twokwita estime de soi ndavuga nka bya bindi natanze nk'akarorero mu mwanya ukuntu ashobora kuguma abona yuko nk'akarorero ataca amaze akumva muri we yuko atari umwana nk'abandi bivanye n'ivyamushikiye canke n'amajambo abwirwa ikindi mu bijanye n'ibishobisho vyiwe urashobora gusanga ari umwana akazishavu ivyo twokwita irritabilité mu gifaransa bamwe bita abantu nkomakome canke inkomwa hato akana kariko kose uko kangana kose usanga gashobora gutuma arira ashwana ashavura hanyuma hari ikindi twokwita mu kirundi gute gifatanye n'ico cyo gukazishavu nko kugwana
donc aggressivité kwamara umwana yama mu matati ari akubita abandi mbere n'umuvyeyi akamukubita ndazi umwana umwe ku myaka 2 yashobora gukurikira nyina wiwe agatora amabuye n'imbuga itakamwirukako kandi bya byavuye hehe munda umwana umuvyeyi yari yamuvyaye atamushaka aranabivuga ati je winda naho ndayisamye ntayo nari nkeneye baranayishwanira ko n'umugabo hanyuma umwana aravuka kandi ibyo ntavyo yari yumvise uko yari akiri munda nibaza ko ari bimusanga nyene emotionnellement psychologique manyene bimwafeke aravyumvira indani ku myaka 2 umwana yaratora imbugita n'amabuye akiruka ku muvyeyi ari kumva ko yari yavyonsa akiri munda umwana kandi urashobora gusanga ndacari muri cya gice cyo mu buryo bw'ibishobisho byiwe n'imigenderanire umwana urashobora gusanga ari umwana afite ubwoba burenze umwana afite ubwoba burenze niyo umuteye uravyumva kenshi aragucakira akakugumya ariko misi yose cyo bisigura ariko ni kimwe mu bimenyetso dukunda kurabirako kugira ngo dutore yuko umwana afise igikomere kanaka hanyuma umwana arashobora kugira ubwoba akatinya kwerekana ibishobisho byiwe yaba imibabaro yaba umunezero akanka kubigaragaza hahandi usanga umwana naho yoba yababaye ari ikintu kimubabaje atinya no kurira agaca aja kwinyegeza nko munsi y'igitanda canke inyuma y'urugi akigumirayo urumva aho urashobora gusanga hari ikintu camushikiye gituma yifata uko yifata hanyuma ikindi arashobora kwigunga agatinya kwiyegereza abandi ukabona n'umwana yamage umwanya wose niyo abandi bariko barakina adashaka kuja hamwe nabo akaguma yigira kure n'inkino ugasanga afite inkino ziwe mwifuruka hari iyindi ngwara yo mu mutwe ifite ikimenyetso nk'ico ariko nabwo nico n'ikimenyetso kimwe mu byo turabira kugira ngo dushobore kubona yuko umwana yahamutse canke afite ikindi kibazo mu buryo bw'inyifato yiwe ikindi kimenyetso ni ugutinya gusaba icyo akeneye canke kwitoraguza kwamarika arasaba utuntu n'utudakenewe kandi tutabonetse agaca ashavura ashwana agira n'ibindi bimenyetso cyagatinya kubigaragaza handi usanga umwana yabuze ikaramu amaze indwi agenda atani ikaramu afite kandi muhira itabuze ariko agatinya kubivuga yuko yabuze ikaramu kubera yuko kumbure mama wiwe yamumenyereje yuko uko avuze asavye ikintu aca kubita inkoni nakarore ati no kwihenda cyangwa ugasanga umuyaya yabimumenyereje wewe umusiga muhira umusigarana umuyaya hanyuma agize icyo asaba ati nshaka iki gaca acira k'igiti umwana rero agaca abikurana uko yuko kizira kugira icyo asaba ako n'akandi karorero iyindi nyifata ishobora kugaragara ku mwana yahamutse yagize ikibazo mu bishobisho byiwe harimo kugarariza hari abana kuva mu bwana bwiwe ataranamenya no kuvuga ubona nyene yuko nyene muri we harimo umugararizo birashobora kuva kuri kamere ndemanwa ko murazi yuko ari byo duhanahana ku bisokuru n'ibindi ariko iyo tubifatanije n'ibindi bimenyetso hari igihe dusanga biva ku gikomere umwana yagize mu bwana bwiwe ikindi rero gikomeye ikunda kugaragara ikindi kimenyetso ni ingorane zo kwiga haba mu bijyanye no gufata ibyo yigishijwe bigatuma ashobora no kuyoberwa mu ishure kenshi iyo turiko turavura abana bagize ibibazo by'ihungabana bagize ibibazo by'inyifato kenshi turasanga n'umwimbu mu ishure wakozweko ugasanga umwana yahora aba uwa mbere mu ishure asigaye aronka 20%. Kenshi rero iyo tuvyize turasanga hari ikintu cyahindutse mu buzima bwiwe bwa misi yose nk'akaroro nka wa wundi natanga akaroro mu mwanya azi yuko abavyeyi baraye baragwana
hanyuma agatonda mu ishure mwigisha abona umwana yicaye imbere yiwe akibaza ngo ni hari ariko yiyumvira yuko aza gushika muhira asanga se wiwe yishe nyina none umva yironka amanota gute ntibikunda nyene mutwe kwa ko ivyumviro byo biguma biguma muri gwa ruhagarara ruri muhira abavyeyi bibo barahukanye hari ivyumviro biguma bitembera muri we bijanye niyo nuko kuntu muhira hifashe bigatuma umwana adashobora kwiga neza bigatuma rero umwimbu wo kwishure ushobora guhungabana. Ikindi rero kimenyetso ni guhungabana mu bijanye n'itiro n'akayabagu. Aho urumva ko ntera nduga twamaze kugera mu buryo twokwita bw'ubugwayi nyene kanaka bweruye. Guhungabana rero mu bijanye n'itiro umwana haragera igihe bakumbura ashobora no kuba atagisinzira kubera vya bibazo. Wewe muri abavyeyi murashobora kuba mwaranabihejeje nimba n'ikibazo cabaye kwishura ugasanga kwishura baragitoreye umuti caraheze ariko wewe mu mutwe ikagumayo. Nimba n'umuntu yapfuye yabonye wewe mu muntu akaguma mu mutwe amutembera mu mutwe. Nimba n'inkoni yakubiswe mu mutwe zigaguma zitemberayo bigatuma rero abura itiro cyangwa ugasanga yagize itiro rirenze umwana akamajyamye akamayisinzira ku mwanya wose bivuye kuri iryo hungabana yagize mu mutima wiwe. Mu bijanye n'akayabagu ugasanga umwana ntagifungura nta kayabaga agira cyangwa ugasanga akayabagu karenze mu mwanya wose ariko aracura abandi ariko ararondera utwafungura akora mu nkono kenshi ugasanga bisico bipfana rero n'iryo hohoterwa n'ico gikomere kiri muri we. Iyo uko atera kura rero birashobora no gutuma uwo mwana azogira mu buzima bwiwe ibibazo vy'ihahamuka vyeruye canke vyo twokwita ivyo kuyinga murantunga byo jambo sinkunda kurikoresha kuko abantu barikoresha mu buryo butari bwiza reka tuvyite depression mu gifaransa. Depression mu gifaransa nk'akabonge kimbitse. Uyo mwana yagize ivyo bibazo byo gukubagurwa mu bwana bwiwe aba afise ashobora kuzogira ibibazo vya depression vy'akabonge no kuyinga muri kazoza bivanye n'ibizogenda biramushikira muri kazoza canke izindi ngwara zijanye n'inyifato bwabo ubwoba burenze ugasanga nahakuze arafise ubwoba bujanye n'icyamushikiye akiri umwana. Arashobora gutinya kubaka gushinga ugwiwe nimba ari umukobwa akagira ubwoba bwo gushinga ugwiwe bivanye n'ukuntu yabonye se wiwe yafatanye na wiwe mu bwana bwiwe akiri umwana ukuntu yabona se afatanye na none bya bindi nivyo nanje ngiye kubona agaca atinya kubaka akaca yigumira uko kabona agenda abantu bamubaza ngo bese wewe bite ko mengo ntaco wibwiriza mu mutima we arafise ikintu kibimutuma canke bikagira ingaruka mbi mu mibano yiwe agiranira n'abandi. Abantu twita bavuga ngo bafise personnalité antisociale ugasanga inyifato yiwe ntimworohereza guhuza n'abandi bantu babana. Yama ari wa wundi yamana amahane mu bantu yamana ubuntu bumucanishamwe bumutuma atiyagura ngo aje mu bandi aje mwishira hamwe aje mu manza z'ikibano ugasanga ni wa muntu abantu bita mu kibano ngo ntashoboka abantu barahari. Hajya uvyimbitse neza mu bwana bwiwe nka twebwe tuba turabavura uvyimbitse neza mu bwana bwiwe urashobora gutora iyo vyazananye. Hanyuma hariho ivyo twokwita rero ama addiction aragera igihe akagira n'inyifato yo kuja mu biyayuramutwe utazi iyo vyazananye. Aba bana usanga bibera mu biyayuramutwe harimwo bamwe kandi atari bake ushobora gusanga bifitaniye isano n'ivyo babayemwo muhira n'ibikomere bagendana bagiye barahura navyo mu buzima bwabo bwa misi yose. Ugasanga umugabo canke umugore yibera kuri kontwari
kibera kuri kontwari haro abakunda kuvuga ngo baba bahunze muhira kugira ngo ashike muhira n'imiburiburi asange bajyamye asange bajyamye nawe agashika ajyama gusa urumva ivyo biba ari vya none ariko na kera bashobora gusanga arivyo yakuriyemwo yakuze nyene aribwo buzima abona mu bantu muhira bigasanga byaramukomerekeje ukuntu ku buryo nawe usanga vyagize byamutumye agira iyo nyifato mbega hariho n'izindi navuze yuko ibiyayura bwenge atari ibiyayura mutwe gusa bijya tumenyereye by'inzoga n'amatabi ega hariho n'ibiyayura bwenge no gusenga aribyo abusanga byarayayura ubwenge ugasanga yamayo narigeze kumva umwubahwa mama buntu ariko arahanura abakenyezi cyane cyane ati mwishinga ibyumba by'amasengesho baje ati muzogwayo ati muzogwayo urashobora gusanga rero umuntu yagize yatwawe mbere no gusenga rimwe turabishiramwe mu bitwarwe umuntu tuvuga ko kintu cyatwaye ubwenge umuntu mu gihe cyafashe ikibanza c'ibindi bintu byose kigatuma n'ubuzima bwiwe rusangi buhungabana adashobora kumenya gutandukanya ikina kiriya n'umwanya wacu ku buryo usanga umuntu n'akazi kamunaniye acuritse umutwe muri Bibiliya nakiraba abana yama gukesha misi yose yama muri korali ubuzima bwiwe buhebeye ivyo hari igihe usanga hariyo traumatisme agendana muri we yabayemo kumbure kuva mu bwana canke yamushikiye akuze ituma agira iyo nyifato kenshi rero iyo bene abo tubaronse turabafasha gusubira kubihuza byose akamenya ukuntu atondeka ubuzima kimwe cyose kuri equilibre yacu mu kurangiza rero mu nyuma ku buryo bw'umubiri bya bikomere byo ku mutima birigaragaza ku buryo bw'umubiri umuntu ugasanga yagwaye ku mubiri atazi icyamuteye iyo ndwara benshi rero navyo biraza ukagenda ukipimisha kwa muganga na scanner ukajamwe bagapima bakarondera icyo bakakibura kumbe ni gikomere kiri ndani muri wewe wagize mu bwana utazi iyo cazananye wewe rero no kuraguza bakaraguza no gusenga bagasenga ariko bakabura iyo cazananye ariko cazananye mu gikomere umuntu yagize mu bwana bwiwe sinzi ko notanga akarorero kuri ico narigeze gusoma ahantu umugabo yaravutse arakura nk'abandi hanyuma murabona yuko umwana w'umuhungu hajya akiri muto ariko arakura buke yigira haruguru nko mu myaka nk'itatu ine gutyo arakunda gukinisha agatsina kiwe agakorakora biri mu ntambwe umwana aca ko mu gukura hanyuma umuvyeyi we amubonye yacatora inkona agakubitako ndagaca hanyuma arakura gushika aho yubaka ugwiwe ariko rero byagiye kugaragara amaze gukura amaze kubaka ugwiwe hageze yuko arangura amabanga yabubatse bigaca byanka ntabandanye bararondera ico biva ko barapima ibipimo byose mu mubiri basanga mu mubiri hose arakomeye byose nta kibazo na kimwe afise hanyuma rero sinzi wabahanuye bararondera umuhinga w'inyifato mu psychologue aramwumviriza barayaga bamaze kwimbika rero hariya muri bwa bwana bwiwe basanga mu mutwe igihe cyose hageze yuko akora ico gikorwa cyazamwo rya jambo rya ndagaca gacabona ko gaca agacabona bya bindi umuvyeyi yamugirira akiri umwana byaribitse nkunda kubwira abantu mu mutwe nturibwa ideni ntuheranwa urabika bigaza kugaragara mu nyuma akore n'akarorero kamwe nkuko notanga n'akandi k'umukenyezi yagiye kubaka hanyuma igihe hageze yuko akora ivyo bikorwa akaza babona agaca dahwa naho yo batariye hanyuma gwara umutwe udakira baravuza bafata imiti pima banehoroke barapima umutwe uranka gukira waze gukira hanyuma rero amaze kuvugana n'umupsikologe asanga ku myaka 12 hari umuntu yamufashe ku nguvu inyuma kumufata ku nguvu acamutegeka yuko ico kintu atazokwigera nakicira no hasi ukazobivuga nzoca ndakwica nice n'umuryango wanyu wose umva yakomeretse ku mubiri yafashwe ku nguvu hanyuma atakamubuza kubivuga ico gikomere umva akigendana ubuzima bwiwe bwose kandi atari nagiserura agira umuntu akibariye gica kiza kwigaragaza rero afise imyaka irenga 30 iragati ya 30 na 40
kandi byamushikiye ku myaka 12 na twari tugeze rero ku gice c'ukuntu ivyo bikomere sesereza mutima umwana ashobora guhura navyo mu bwana bwiwe bishobora kumukurikirana bikazokwigaragaza ku buryo bw'umubiri amaze gukura akagwara ububabare budahera bakarondera ico bupfa ko bukabura uruherehere ku mubiri kuribwa mu nda izi ngwara z'ama hypertension n'ingwara z'umutima hamwe n'ibindi byinshi no kuri Rwanda dondagura ikiganiro cava kimara umunsi wose murakoze kuba abadufatiye hagati turi mu kiganiro Trauma Healing kivuga ko bijanye no gukira ibikomere byo mu mutima maze umuntu agashobora kwisubirako no kwiyubaka mu buzima bwiwe. No munsi muri studio za Disamizi nimbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro turi kumwe n'umutumire ariwe Medal niwe tuko turasangira ikiyago no munsi nawe akabarongoye ikigo mugira neza c'Ingozi kandi akaba yarize n'ibijanye n'inyifato. Burya tugiye kuraba nko mu kigo musanzwe murongoye bihora bishika mukakira abantu bahuye n'izo ngorane atari izo mu mutwe gusa ariko ugasanga bagize n'iryo hahamuka. Murakoze kuri ico kibazo. Abo bantu turabaronka ariko si benshi ku rugero twibaza ko twari dukwiye kubaronka kubera yuko ivyo bibazo abantu benshi barabigendana. Ariko ikibazo dukunda kugira muri iri banga ryo kuvura abafise ibibazo bitandukanye byo ku mutima benshi ubwa mbere ntibamenya ko bagwaye ntibamenya ko bafise ikibazo. Ubwa kabiri abazi ko bafise ikibazo ntibamenya aho bo kwivuza. Twebwe abapsikologe bakunda kutwita ngo tuvura ngabasa eka ndabivuga uko nyene ngo abasazi abagore bo mu mutwe ariko cyo gikorwa ca mbere cyo mu psikologe eka twebwe hanini duhagarara kuri ivyo bibazo vy'inyifato nyene. Kenshi rero abantu turonka nabo bantu bamaze kugaragaza ibibazo byo mu mutwe vyeruye ingwara zo mu mutwe zeruye ariko tugiye kubavura no kubumvira tugasanga vyagiye buhoro buhoro bihereye kuri ivyo bikomere bitandukanye umuntu aba yagiye aracamwo mu buzima bwiwe kuva mu bwana bwiwe kumburi yaza kwivuza hakiri kare wari gusanga atiri waragera ku rugero rwo kugwara mu mutwe kugira ingwara zo mu mutwe zeruye. Hariho rero n'abandi rero baza bamaze kumurikirwa no gutahura baza hakiri kare baba bana hari abavyeyi batuzanira abana kandi turabakengurukira kuko iyo tuganirije abo bana hakiri kare turaheza tukabagorora bigafata intumbero hakiri kare bitarabakorako ku buryo bukabije. Hariho rero n'abakuze baza tukabavura tugasanga kumburenye n'ikibazo afise ni kibazo gifise imizi muri kahise kiwe ko mu bwana bwiwe bivanye n'ukuntu yagiye arabaho. Hariho benshi nawe nyene bishikije hakibaza ati none kubera ikimeze ukumeze akabyumva yuko muri wose ikibazo cy'ukuntu yumva ameze ariko bikamunanira gutora impamvu ameze gutyo. Uyo muntu rero yaba yari uwundi yarakwiye guca arondera abahinga b'inyifato kugira ngo bamufashe gutahura no gusoma neza kahise kiwe kugira ngo atahure neza igituma ashobora kuba amerewe uko amerewe. Nk'akarorero narigeze kumva umuntu atajya igitoke kandi akiba mugabo ntazi igituma atajya igitoke hanyuma umuhinga w'imyifato amwumvirije acasanga mu gihe c'intambara yagiye kwishura ayo matasha asanga nyina bamukereye izosi bamutaye mu ngundu y'igitoke kuva ico gihe ntajya igitoke ariko ntavyo yarazi igituma atajya igitoke ariko twimbitse dusanga nico byavuyeko mbe ahubwo kwicwa nyine ubuze c'igitoki hari abantu usanga batanywa amata ngo wamubaza ko ariko utayanywa ntaba afite insiguro canke hari abantu sinzi nabonye ko izoba ari ingorane bavuga ngo je ngo singe inyama y'ingurube singe ibiki byo bifitaniye isano n'ivyo usanga umuntu aba yarabayemwo canke kwari naco bavuga ati nguya ngo urabona ngo muri Bibiliya bavuga yuko bazitayemwo ibisazi twanko duca dusara ibintu mwe n'ibyo.
Bo imvo ni nyinshi nk'uko bivuze, hari imvo zifatiye ku myemerere y'abantu, ibyo ntawo bihagarara ko cyane, ariko n'iyi mvo nyene y'ibikomere umuntu aba asanzwe afise mu mutima wiwe nayirimwo, ibyo dukunda n'ivyo twanka, hariho imvo ituma tubikunda cyane tukavyanka. No kuvuga abarundi barakunda kuvuga nk'akaroro ngo umuntu ntatinye ishamba atinya ico barihuriyemo. Nibisanzwe yuko umuntu ashobora gukunda iki ugasanga arakunda amata cyangwa ugasanga arayanka, ibyo ntawo avuga ngo bifitaniye isano direct n'ibikomera afise, ariko navyo nyene hari igihe usanga birimwo, nk'akaroro kuwo w'igitoke nari mvuze. Birashoboka umuntu yimbitse akabifatanya n'ibindi bimenyetso, hanyuma akumviriza kahise kiwe, hari igihe ushobora gusanga bifitaniye isano, ariko ntawe ushoka aca avyemeza ngo kenshi nyene ngo umuntu atabifungura ngo biba vyavuye kuri ivyo bikomere asanzwe afise. Hariho tuvuye ku vy'imfungurwa, hari umuntu ashobora gusanga atinya no guca ahantu, bivanye n'icamubayeko aho hantu. Hariho umwana adashobora kurira imodoka ko kumbure umuvyeyi wiwe yapfuye yishwe n'isanganya. Ibyo turaheze niyakuze ntiyamaze gukura ugasanga arayitinya, bivanye nico camubayeko nico yibuka kuri ico kintu. Nkuko nyine abantu bavugana imeje kubivuga ngo umuntu atinya ishamba atinya ico barihuriyemwo. Nuko hari umuntu ushobora gusanga yanka abantu b'abagabo bivanye kumbure n'umuboyi yamufashe ku ngufu. Umuboyi yamufashe ku ngufu akiri umwana, ugasanga aranka abantu b'abagabo, canke se wiwe ukuntu yakubitanye na wiwe ugasanga aranka abantu b'abagabo. Numvise inkuru umwana yagiye kwiga ijambo ry'Imana, hanyuma hajya batanguye kubigisha ngo dawe wa twese uri mwijuru, ati mukozi w'Imana banza uhagarare, banza urindire, subiramwo twumve ngo dawe wa twese uri mwijuru, ati reka ati dawe yoba mwijuru gute? Ati n'amabinza akora dawe yoba mwijuru gute? Urumva rero ni ibintu usanga biza birahungabanya umuntu ku rugero rutandukanye. Twumvise uburero butandukanye n'ibyo abantu usanga bagenda baracamwo uhereye mu bwana gushika aho aba yageze. Kenshi ugiye kuraba iryo hungabana ku mwana aba yaragize rashobora gutera ikibazo mu gukura kwiyo, bivanye n'uko nyine bagira bivuga muri ibi na biriya mu turero dutandukanye bagira duha, nk'aho usanga nk'aho twavuze abo usanga batinya kubaka urwabo bivanye n'uko ngene babonye abavyeyi babayeho, cyangwa ugasanga ni nk'umuvyeyi agoma agiriye ibibazo byo kurwara umutwe, canke usanga ngene twakiri nk'ibintu bitandukanye. Ni gute twofasha none umwana afise iryo hungabana dufate kuri izo nsiguro mwaduhaye, ko mufasha gute yaba ari umwana eka n'ukuze byoba bishikira ko birashobora kuba byaravuye mu bwana, ariko hageze uno munsi ugasanga ni bimwe byamushikira mu bwana, none twaca tumufasha gute? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Mu bisanzwe kumufasha nk'umwana ubwa mbere, iyo yibonye yuko ari ikintu camuhamuye, birasaba yuko abamwegereye bamuba hafi. Hajya umuntu wese yaba umwana cyangwa ukuze arakeneye ibikorwa, inyifato, imvugo iruhande yiwe ituma asubira kugira icizere yuko abantu beza babaho kwisi, yuko ibintu vyiza bibaho kwisi. Kuko ari umuntu akubwira ati isi irabura, nta muntu mwiza arimwo, nta kintu ciza kiyiriko, bivanye n'ivyamushikiye. Arakeneye rero ubwa mbere kubona yuko yitaweho, yuko ari abantu bafise umutima mwiza, bafise umutima wo kumufata neza, wo kumuba hafi. Ico ni cambere rero, ico ni igikorwa c'ikibano ubwa mbere n'abamwegereye, haba mu gihe babibonye akiri umwana canke mu gihe bigiye kugaragara amaze gukura. Ikibabaje rero nuko iyo hari ibimenyetso bidasanzwe bigaragaye umuntu amaze gukura, usanga abantu aho kumwitwararika biciye tumuharira ivomo, gurya ntashoboka, gurya gukarabaye ntashoboka. Nitumenye yuko uko gudashoboka kwiwe gusa inkomoko.
kandi ugasanga kumbura nawe nyene ntiyemenya kuko ntazi igituma ameze uko ameze. Intambwe rero igira kabiri kwaruko kumutabariza mu gihe adashoboye kwitabariza. Ubundi umuntu yiyumva canke yiyumvira uko ameze neza, ivyo twita introspection mu rurimi rw'igifaransa mu gifundi, uvuga kwirimbura. Umuntu yirimbura neza akabona yuko hariho inyifato idasanzwe afise kumbure inamuteranya n'abandi, yarakwiye guca wenyine arondera ubufasha ku bahinga b'inyifato bakamufasha gutahura ibyo arimwo nimero yiwe. Niho abantu benshi batagera. Biratangaje kubona hari inyifato ufise umuntu umwe akakubarira atahuraho ibi bintu sivyo, uwa kabiri akakubara, uwa gatatu ku kazi bakakubwira, umugabo wawe akakubwira uko, muri famiye bakakubwira uko, abagenzi bakakubwira uko. Wewe ntiwumve worondera umuhinga agufasha kwitahura no gutahura ivyo urimo. Hajya haba hariho ikidagenda. Biragoye ko kwisi nzima ari wowe ubuserezo imbere uba uri mukuri ugereranyije nuko abandi bantu bose bakubona. Kenshi warukwiye gucurondera umuntu abizobereyemwo agufasha gutahura. Iyo rero ni intambwe igira kabiri. Umva navuye mu kibano, uruhara rw'ikibano, baba abavyeyi b'uwo mwana canke inshuti, abamureze, abari kumwe nawe, abigisha, abakozi b'Imana n'abandi. Naringeze rero ku rugero gira kabiri ubufasha bw'abahinga. Ubufasha bw'abahinga. N'umuvyeyi yabonye yuko umwana we asinyifata idasanzwe, yuko hari mero idasanzwe afise, benshi baca batora inkoni. Baca batora inkoni wakigaba bagakubita. Rimwe kabiri ukabona ntiyahindutse. Wari ukwiye guca urondera umuhinga gufasha kubitahura nk'umuvyeyi kugira ngo ushobore gutahura neza ivyo ari vyo. Yego urashobora gusanga ari ubugaba, ariko n'ubugaba buragororwa ko nabwo ni ingwara. Nuko murakoze. Ubwo murakoze kuri izo nsiguro zitandukanye mugiye muraduha. Naho usanga bigoye, none nka leta yoyo ni giki kugira ngo ifashe abana canke abakuze baba barahuye n'iryo hahamuka canke n'ivyo bibazo vy'ihungabana ngo batere intambwe mu gukira? Murakoze. Jewe kenshi leta sinkunda kuyivuga. Iyo ndayivuze naho ndayiherezako kuko nkuko wabivuze kenshi usanga bigoye yuko ifata mu minwe ibintu byose, ko kenshi nk'ivyo n'ibintu iyo bifashwe mu minwe n'ikibano hakiri kare uza gusanga na leta ataciye kwirirwa irabikorako. None nk'ubu nko gufata mu mugongo umwana yabaye imfuvyi, abantu bakamwereka yuko nahabaye imfuvyi abavyeyi bataheze ku isi, kugira ngo kumbure leta byari bikenewe ko yirirwa irabimenya. Hari ikintu yashizeho cyo gushigikirana mu kibano, nico kenshi nkunda guhagararako. Ego hariho n'umunsi mukuru wabihariwe, nogira nti ubwa mbere leta nyene n'ibisata vyayo cyane cyane ibisata vyegereye abene gihugu boshira imbere ihimiriza kugira ngo abene gihugu bumve basubire bakabure muri bo ubuntu n'umutima wo gushigikirana ku muntu cyane cyane umwana aba ari mu bihe bidasanzwe. Biratangaje nuko nyene naje nisanga atavyo nshoboye. Biratangaje kubona umugwayi wo mu mutwe na karorero twabivuze mu bikora ku mwana, umuvyeyi agwaye mu mutwe aryamye kwibarabara ukwezi kugahera, ukwa kabiri kugahera, ukwa gatatu kugahera, aryamanye n'umwana w'uruhinja. Uyo mwana akabura n'umuntu amutora ngo amutware aje kumurera. Nta mategeko abihana kuko umuvyeyi mu bindi bihugu naho utagwaye mu mutwe bigaragaye yuko udashoboye kurera neza umwana wawe baramukwaka bakamutwara. Uca wumva rero umuntu agwaye mu mutwe bose bakarengana, bose uhera ku mukuru, ku muto, ku mutware, ku utunze, ku ukenye, bose uwo mwana bakamuca ko bakarengana. Umwana akazokurira mu ibarabara. Hari uwo nakiri amaze imyaka 4 irenga nsanga no kumenya kuvuga ntaramenya kuvuga, kubera nyina aguma muhetse mu mugongo no gutambuka ntaratambuka, aricara gusa kubera nyina aguma muboheye mu mugongo, bivyutsa akahaguruka akirukana nawe. Urumva rero warumbagire ku ruhara rwa leta
ego ndazi yuko irafise ibisata bijanye no gushigikirana bogwiza cyane cyane amahimiriza ajanye n'uwo muce w'ibibazo abana bahura navyo abenegihugu bahura navyo muri rusangi. Hanyuma ikindi nkunda kuvuga nuko wogwiza abahinga b'inyifato mu bisata byinshi bishoboka ku mashure. Hajya hari abana baronka amaramvu batari kuronka amaramvu, hari abana baronka amaramvu kumbe yarasi ikibazo c'inyifato cyari gikeneye mu psychologue amwumviriza. Hajya ku ishure ryose ryabwirizwa kuba rifise umu psychologue ajejwe kumviriza abana, kandi mbere ku ishure usanga ariho n'abigisha bavyize ariko akavyigisha gusa, ariko ugasanga umwana bamaze kumushirako imparati yuko ari umwana adashoboka, amanota bakakura bakamara, ariko yari umwana yarakenewe kumvirizwa bivanye n'ivyo abayemwo muhira, bivanye n'ivyo abayemwo mu kibano, n'ivyo yaciyemwo mu bwana bwiwe, n'ivyo ariko aracamwo muri iki gihe. Hanyuma no ku mavuriro ko murazi ko twabishiza mu mico ibiri, haba urumva mu kibano mu cugira kabiri rero n'umuce w'abahinga. Abo bahinga rero barakwiye kugwizwa ku mavuriro atandukanye, ku bitaro bitandukanye, hakaba hariho abapsikologe umuvyeyi ashobora kwitura umwana ku mavuriro no mu bigo bitandukanye, umwana canke umuntu atarasinzikara ngo agere ku rugero rw'ingwara zo mu mutwe zeruye, hakaba hariho uwo muhinga ashobora kumwumviriza. Aho rero ni ku muce wo kwegereza ubufasha abenegihugu ku buryo bwose bushoboka. Ico rero leta irashobora kugiramwo uruhara rukomeye, waba uciye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu canke ubushikiranganje bwo gushikikirana, mbere n'ubw'abakozi ba leta, ko no mu buzi nyene hajya kubuza ari abakozi rega birukanwa ngo ntibashoboka ku kazi, ngo ntibigaba ku kazi, kandi bari bakeneye muganga bumviriza. Nuko akajambo ka nyuma novuga ni nk'akamonotera abantu muri rusangi, muri make ibikomeretsa umuntu byamaho kandi nta rucanco rwavyo rubaho, no kuvyikingira ntibikunda. Bisaba rero yuko tugira urunani rw'intamenwa, ntagire umuntu yiyumva ko ari karadoga kw'isi. Hari umuntu naho yoba ari mu mugwi kw'isi aguma abona yuko imengo isi yaramwubamye ko ari umwe. Biradusaba rero kugira urunani mu kibano, kugira ngo umuntu yaba umwana yaba ukuze abone yuko ashigikiwe. Nigeze gukurikirana ikibazo c'abana bo mwibarabara, murabona yuko hari igihe bagira umukwabu bakabayora bagira basubirane ku gatumba. Ari bamwe numvirija caramara, none ku gatumba ugira bagira badusubize ni hehe? Ku gatumba si ku mutumba, ugatumba ni muhira ni muhira. Ngasanga muhira ntafise muhira ateraje ati jewe papa yagiye i Tanzania, amaze kugenda i Tanzania haciye imyaka 5 ntaragaruka. Muri uwo mwanya nyene mama yaciye yigira i Bujumbura gukora ikiyaya, hanyuma numvise yuko yarongowe n'uwundi mugabo, hanyuma nja kwa nyokuru yarapfuye, none nje he? Ntagira haja. Ugacurondera rero ukiyumvira uwo mwana ahantu ugira umusubizo ukahabura. Nuvuga iki, ugiye kucimbika n'ikintu nyene gikeneye urunani rw'intamenwa rw'inzego nyinshi, uhereye kubegereye ku muryango, wegereye uwo mwana, wegereye uwo muntu, ukaduga ku kibano muri rusangi, ukaduga ku bajejwe intwaro, ku mashirahamwe, amashengero, kugira ngo uko biri kose ntihagire umuntu yiyerereza nk'imbwa itagira shebuja mu gihugu kandi ari mu gihugu kirimwo abantu. Uko nagore n'urugero rudasanzwe, bisaba nyene yuko n'Imana nyene ijamwo abakozi b'Imana badufashe kuza barahimiriza mu mashengero, mu madini n'ahandi, kugira ngo bikunde abantu bafise ibikomere byabibizwi canke bitazwi bashigikirwe. Hanyuma mbere nabo bikeneye yuko baronja kurondera ubuvuzi baburondere kandi baburonke bafashwe mu mugongo n'ababegereye
n'amashirahamwe na leta hamwe n'abandi. Murakoze. Ngo murakoze gose. Twumvise yuko ibikomere byo ku mutima ni ibintu by'ukuri kandi bishobora kugira ingaruka mbi cyane ku buzima bw'umuntu, na cyane cyane iyo bihereye mu buto. Iyo umuntu afise ibikomere byo mu mutima arashobora guhinduka, ntabagishima, arasinzira nabi, ahorana ubwoba canke akumva atagifise akamaro. Twumvise ko ku mwana naho usanga mu ishure habaho kugabanuka umwimbu wo mu ishuri, nayo mu kibano aja mu byo kwikumira. Rero ibikomere byo mu mutima ni indwara zica buke buke ariko zibabaza cyane. Turabashimiye kumwe mwashoboye kutwitaba kukamo twabateye kugira ngo mushobore kudufasha muri kino kiyago cuno munsi. Ndizeye ko nitwabatuma ko n'ubugaruka muzoshobora kudutera iryo teka. Murakoze cyane, natwe turabakengurukiye ko mwadutumiye. Mu bisanzwe nico tubereyeho, turafise ideni dufitiye igihugu kuko nico catwigishije. Turafise ideni rero, umuntu wese arafise ideni afitiye igihugu kuko nico catwigishije. Turahamagariwe rero natwe kuza turigisha abene igihugu kugira ngo batahure ibi na biriya bibabangamiye, kumbure bibabangamiye batabizi. None rero ntaco nakoze kiretse ico nategerezwa. Nejo nimwankenera nzokwitaba. Murakoze. Ego mu Burundi abantu benshi bacafise ibyo bikomere kubera ivyabaye kera canke ibyo bariko baracamwe ubu. Ariko hari ibyizigiro, gukira birashoboka iyo habaye ukumviriza, ukwihangana no gutanga ubufasha. Twese dufise uruhara mu gufasha abababaye mu mitima, na cyane cyane abana bo mu Burundi bw'ejo. Iyo dufashije umwe turadusanura igihugu cyose. Rero hari inkuru nziza, ibikomere byo mu mutima birakira. Birasaba igihe, ubushobozi bwo kuvugana n'abandi no kwemera ko ukeneye ubufasha. Hari abantu n'imiryango biteguye kugufasha gutera intambwe yo gukira, yaba wowe ukuze canke umwana. Nturi wenyene, hari icizigiro rero, hari umugambi kandi hari ugukira. Birakunda rero ko umuntu ashobora kwisubirako no kwiyubaka mu buzima bwiwe naho ubutaha.